mwiriwe nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu muherereye hose hirya no hino ku isi ndabipfuriza gukomeza kumererwa neza aho muherereye mwamuri nga mu gihugu cacu c'u Burundi muri mu bihugu bigiye bitandukanye caba ibihugu by'abanywanyi ndetse n'abaturanyi mwese ndabipfuriza gukomeza kumererwa neza cane. Turagarutse mwido nido ry'amakuru rero akomeje kugenda aravugwa cane cane muri aya masaha, ari amakuru akomeye cane, amakuru adafise ivumbi. Ndagusaba gufasa akanya gatoya hanyuma ukadutega ku matwi kugira ngo tubashe kuba turagusobanurira aya makuru. Ni update zihutirwa cyane zitugezeho none ngaha nyine aho amakuru rwose ariko adusumira anateye ubwoba cyane. Dore rero ingingo nkuru cyane turaza kugenda twibandaho muri kino kiganiro cacu cyo kuri uyu wa gatatu ku itariki 21 Myandagaro umwaka 2024. Turaza kwibanda ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari inkuru rero ikomeje kugenda iranavugwa cyane yamaze kugenda iranakura benshi umutima, aho nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye arembye ndetse anameze nabi cyane nyuma y'iko gushika none amakuru ariko adusumira yerekana ndetse akanagaragaza nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye aho agwariye mu bitaro nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ni mu bitaro bya Permanence Nationale aho gushika none amagara yiwe atifashe neza, ndetse bamwe mu banywanyi b'umugambwe CNDD-FDD hari amakuru bakomeje kugenda batanga, ariko n'abandi bakomeje kugenda baravuga yuko ibyabaye byose byaba bifisemo uruhare na bamwe mu barongoye CNDD-FDD. Ni mu gihe kandi hari ifoto yaje kugenda irakwirakwira hirya no hino ku mbuga ngurukana bumenyi, aho irerekana bamwe mu bategetsi bakomeye nga mu gihugu c'u Burundi barimo Reverien Ndikuriyo asanzwe arongoye CNDD-FDD ndetse na Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere mu byajejwe nga mu gihugu c'u Burundi cyangwa se minisitiri w'intebe nk'uko abandi basanzwe barabyita, bari ngaha nyine mu igwariro aho uyu mugabo yoba agwariye nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Hari byinshi biriko biranavugwa, ariko kandi ni ibyatanguye ku mugoroba ubwo hari inama yararongoye nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Turaza kandi kurebera hamwe andi makuru menshi cyane akomeje kugenda aranavugwa nga muri kino gihugu c'u Burundi, aho ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera, nkuko kandi amakuru akomeza kugenda aradusumira ahitwa Mugina uwikekwa ko ari umusuma yishwe n'imbonerakure. Nkuko bikomeje kugenda bigaragara, umuntu yikekwa ko ari umusuma rero yishwe n'imbonerakure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD ko n'umugoroba wo kuri uyu wa mbere nyine waheze. Ubwo bwicanyi bwabereye mu gace ka Mugajo ni muri komine Mugina ni mu ntara ya Cibitoke uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi. Turanagaruka kandi kuri bamwe mu bari basanzwe bacukura izahabu benshi cyane baturuka muri Cibitoke bamaze kugenda baratabwa muri yombi, bakaba bariko bafunzwe nk'uko amakuru akomeza kugenda adusumira. Turaza kugaruka ku makuru yandakomeye cyane akomeje kugenda haravugwa hirya no hino ku isi cyane cyane. Turaza kwibanda ku mutekano ukomeje kugenda urazamba ngaha muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse gushika none amakuru ariko aradusumira nuko ku ruhande rwa leta y'ico gihugu abasirikare basanzwe babarizwa muri coalition canke basanzwe barwana muri coalition ubu ngubu bongeye kumva imitsi n'umuhari wa M23, ndetse gushika none hakaba hari amakuru akomeye cyane nyine y'urugamba rwaje kugenda ruba. Ndaza kukubwira yuko kandi by'umwihariko umwe mu basirikare bakomeye cyane mu ngabo za Kongo yaje gukora ibintu bitangaje, ibintu biteye ubwoba, ndetse byanatumye haba ikintu gisa n'imyigaragambyo cyangwa se gisa no kwigaragambya kuko bikomeje kugenda bigaragara. Wiriwe neza uri hose rero hirya no hino ku isi, ndamukaramukije nguhaye n'ikaze kandi mu makuru n'ibiganiro byacu hano kuri Burundi News TV, imbonesha kure imwe ruzende hibandanga kubashikiriza amakuru n'ibiganiro bigezweho birekora biravugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Twibanda ku makuru nyine agendanye niba biriko biragenda biravugwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi, ariko kandi nano ku mugabane wa Afrika hose tukagenda turebera hamwe ibikomeje kugenda bivugwa hirya no hino ku isi. Ndakuramukije nkurikiye nga mu gihugu c'u Burundi rero mu bice bigiye bitandukanye, mu ntara zigiye zitandukanye, mu makomine agiye atandukanye, ndabifuriza kumererwa neza cyane. Abadukurikira muri mu bihugu by'ibibanyi nga nko mu gihugu
c'u Rwanda hakurya aho ngaho mwese ndabifuriza kumererwa neza cane abadukurikira muri mu bihugu nka Congo Kenya Uganda Tanzania mwese ndabaramukije mu bihugu bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi mbifurije kumererwa neza cane abari ku mugabane w'Uburaya Aziya Australia Amerika ndetse n'ahandi hose diaspora yose ndabifuriza amahoro y'Imana cane kandi Uwiteka abahezagire niba ari ubwa mbere ucise ngaha rero pyonda ahanditse sabone kugira ngo ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu bigezweho aho nyine dufatanya kubandanya kubashikirizaho amakuru akomeye cyane abakomeje kugenda haravugwa mwese rero tubahaye ikaze reka tuyatangurire ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho ibintu bikomeje kugenda bitugeraho binateye ubwoba muri rusange ahangaha i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi rero aho nicaye muri studio naje kugenda nsumirwa n'amakuru akomeye cyane ndetse anateye ubwoba cyane hari amakuru rero avuga yuko General Neva arembye cyane akaba arembeye muri ivyo bitaro nyine naciye nkubwira akaba arembereye aho hantu naciye nkubwira muri Permanence Nationale kuko amakuru akomeza kugenda aradusumira Generali Neva rero yafashwe n'indwara ubwo yariko aragirisha inama abagumya amabanga bakuru nyine ku mugoroba w'ejo haheze atawuzi uwatanze itegeko ryo gusohora amasanamu yiwe aho by'umwariko arembeye cane nyine ko iyo sanamu igaragaza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye atizeye aho ari n'abamufiseho ijambo rya nyuma mu by'ukuri rero muri iyo sanamu kandi nkuko mubibona namwe kuri ino foto Ndirakobuca ndetse na Ndikuriyo baboneka batwenga cyane byatumye rero n'abanyagihugu batari bake cyane bashikiwe n'iyo sanamu batangura kuvuga yuko atankeka ko nyine umukuru w'igihugu yahawe batangura gukeka yuko umukuru w'igihugu yoba yahawe ishano y'ibyo n'ibyo bihangange nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa ndetse n'abakoresha imbuga ngurukana bumenyi bubashije kuronka iyo sanamu bakaba botanguye kugenda nyine ari byo bitekerezo bariko baratanga Uburundi rero nk'igihugu ciri mu bya mbere byagize ikudeta nyinshi cyane hano ku mugabane wa Afrika ndetse no mu isi yose by'umwariko aho byagiye biboneka ku bakuru b'ibihugu rero bamwe bagenda bicwa n'ababegereye cyane abo bishiriye mu mabanga akomeye cyane ibi rero byongeye guteza impungenge abatangura kunyera navuga yuko igihe ca nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye cuba cijeze abandi bakavuga yuko atari cyo gihe cye bikurikije n'icyo Imana yavuze iki gihugu c'u Burundi cacu cakunze kurangwa n'ibigendanye n'amakudeta kwica abategetsi kubaruga cyangwa se kubagirira nabi ariko kandi nyine binagizwe n'abasanzwe bafatanyije nawe nyine kurongora ico gihugu ese Evariste Ndayishimiye nawe yoba agiye gupfa nk'uko abatwaye igihugu c'u Burundi mbere yiwe bagiye barapfa ese yoramuka yishwe rero ninde azotwara Burundi azobugeza kuki ibi ni bimwe mu bibazo abantu batanguye kugenda bibaza ubuvugishwa rero bw'abantu bakomeye cyane ntibwangeshanyije kugaragaza yuko nyine uwicisha inkota nawe nyine azokwicwa n'iyindi hese koko ibyo Denise Bucumi inkuru nziza yavuze byoba bigiye gushikira Neva nawe akaba agiye gupfa uko rero nk'uko muhisi rero nyiri cubahiro Petero nkuru nziza nawe yoba yarapfuye hari abatanguye kugenda bavuga rero yuko ibyabaye kuri Petero nkuru nziza ari nabyo bishobora kuba bigiye kuba kuri Generali Neva nyuma y'uko abanyagihugu benshi ndetse n'abarongoye iki gihugu n'ababarizwa mu bushikiranganje bugiye butandukanye mu byo bajejwe bakomeje kugenda binumira imitegekere y'uyu mutegetsi bamwe bati turizeye yuko Neva biteba agatora ka mitende akabandanya kurangura amabanga ajejwe amakuru rero yo kwizerwa dukura mu bakora mu biro bikuru cyane by'umugambwe uri ku butegetsi huzwi nka CNDD-FDD nuko rero Reverien Ndikuriyo yatanze itegeko ko we n'umushikiranganje wa mbere Ndirakobuca n'abajyango ba hafi b'umukuru w'igihugu rero aribo bari kuriwe kugera aho agwariye hakaba hariko rero hibazwa uko Keri nkuru nziza yahashitse ari kumwe rero n'ibyo bihangange kandi atarekuriwe kuhagera umwe rero mu baduhaye amakuru by'umwariko avuga yuko ariwe muntu mukuru ariwe muntu umukuru w'igihugu rero yizeye kuruta abandi mu gihe cyose Prime Niyongabo nawe rero ngo yoba yishikiye aho Neva agwariye arabye kuri iyi sanamu ntihabonekaho rero icatumye abatari bake cyane bafunga ko bavuga yuko ariwe ubwiwe rero wifatiye iyi sanamu ndetse ko ari nawe nyine wayishize ahabona
umutambukanyi wa Petero Buyoya rero umugenzi akaba n'inshuti ikomeye cyane y'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, akaba yasabye Angelina Ndayishimiye kuba maso, agasaba yuko rero Neva yajanwa mu ivuriro rizwi cyane akavurirwa mu rugo iwe. Gushika rero ubu ngubu ntituramenya ico Angeline Ndayishimiye aza gukora, ibiza rero kugenda bidushikira turabibagezaho mu makuru yacu aza. Icyakora amakuru dufise rero nuko gushika none uruzinduko rero Angeline Ndayishimiye rero yararimo mu mahanga, yahise arusubika byihuse maze ahita agaruka vuba vuba mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba yo kwita ku magara y'umugabo wiwe nyine cyangwa se ya nyiricibaro Evariste Ndayishimiye. Ndetse bamwe banavuga yuko uyu mugore asa naho ariwe n'ubundi warutwaye igihugu cy'u Burundi, nyuma y'uko gushika none abatari bakeya batanguye ndetse banakomeje kugenda banagaragaza neza yuko n'ubundi uko byogenda kose ngo agomba kuza agakomeza kurongora iki gihugu cy'u Burundi. Iki gihugu cy'u Burundi kirafise ibibazo bigiye bitandukanye, haba muri politike yacu, mu bijejwe n'umutekano, mu bushikiranganji ndetse no mu bigendanye no guteza imbere iki gihugu. Byose ni ibibazo bikomakomeye birakomeje kugenda byibasira kino gihugu. Icyakora rero turakomeza kugenda turakurikiranira rero amakuru akomeye cyane akomeza kugenda aradushikira. Mugina nk'uko nari natanguye ndabibabwira, ukekwa ko ari umusuma yishwe n'imbonerakure. Umuntu yikekwa ko rero ari umusuma yishwe n'imbonerakure, abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe ubarizwa ku butegetsi uzwi nka CNDD-FDD. Ni ku mugoroba wo kuwa mbere ubwo bwicanyi rero bwabereye mu gace ka Mugajo, ni muri komine Mugina, ni mu ntara Cibitoke, uburaruko bushira uburengero bw'ici gihugu cacu c'u Burundi. Uwitwa Ngendahayo rero ufise imyaka ishika kuri 52 yari mu murima w'ibitoki igihe rero ubwo bwicanyi bwabaga nyine ku bw'abanyagihugu baho muri ako gace. Yatemagujwe rero yatemagujwe rero ibipanga byinshi. Izo mbonerakure rero zaranamuciye umutwe, ababibonye niko rero bagaragaza umubabaro. Uwo mugabo kandi yaturuka muri ako gace. Igipolisi kijeje intwaro rero muri komine baremeje urupfu rw'uwo mubyeyi w'abana bashika kuri 7, bavuga yuko nyine yaje kuba yicwa n'imbonerakure. Ngendahayo rero yaciye ahambwa ubwo nyine n'imbonerakure ku itegeko ry'intwaro muri komine. Ababibonye babwitangaza makuru harimo ababwiye COS Medias Burundi cyangwa se abamenyesha makuru bacu ko abo mu muryango wiwe batanguye kwifubwa nyine, ndetse batangura no kugira ubwoba bwinshi cyane. Abandi bakomeza kugenda bagaragaza neza yuko buhabwa ubutungane mu rwego kugira ngo nyine uwo wabo babashije kuba yo kwicwa, babashe kuba yobona ubutungane. Umwe mu baharanira rero agateka kazina muntu akorera mu ntara Cibitoke ahanura abanyagihugu kuvavanura n'ingeso yo kwihanira. Julienne Ndayihaya rero umusenateri wa komine Mugina aremeza ko amatohoza yatanguye kuri ubwo bubisha mu rwego rwo kugira ngo nyine habashe kuba harebwa uburyo nyine ibyo bibazo byo byotanguye ndetse n'icoba co biteye. Aha kandi muri Cibitoke hakomeje kugenda haravugwa inkuru mbi, inkuru ziteye ubwoba. 23 mu bimba izahabu bahagaritswe ndetse bahita banajyanwa mu ibohero. Abimba ubutari bashika kuri 23 bo mu makomine ya Mabayi ndetse na Bukinanyana mu ntara Cibitoke, uburaruko bushira uburengero bw'igihugu cy'u Burundi, bafungiwe mu gasho kidengereza muri iyo ntara ya Cibitoke. Buramatari rero w'intara ya Cibitoki aragabisha abimba ubutare mu kinyegero, ndetse binavuga ko botanguye kubafatira ingamba zikomeye cyane. Ibyo biharuro rero byegeranyijwe ku kiringo c'ukwezi. Abimba ubutare bose bahagaritswe bakorera mu kinyegero kubw'amakuru rero ava mu bajejwe umutekano. Kuva mu ntangiro z'uyu mwaka rero abimba ubutare barenga 25 barapfuye biturutse ku masanganya yo ku birombe
byembwamo nyino izahabu mu kinyegero. Nubwo rero amasoko yacu yemeza yuko abahagaritswe barungitswe gupfungirwa mu gasho kidendereza mu Cibitoke, imiryango yabo ivuga yuko atarigera imenyeshwa aho bafungiye cyangwa se niba baba bakinariho. Bagize bati nibatubwire aho bapfungiye kandi n'ababashegeze imbere banabageze imbere y'ubutabera bacirirwe urubanza hakurikijwe amategeko. Ahandi ho rero iryo ni ipfungwa ry'agasakisaki, niko rero bivugwa n'imiryango yabo bimba izahabu bafunzwe. Ntibashimye ko rero bimenyekana ku mvo z'umutekano wabo cyangwa se ngo tubandanye kuba twobabwira amazina yabo. Bamwe rero mu ndongozi z'amakoperative azwi n'amategeko babwiye abamenyeshamakuru yabacu bati twarumvise ihagarikwa ry'abo bimvyi b'ihazabu ariko ntituzi aho boba bafungiwe. Umwe mu nyamirabi rero mu gipolisi yabwiye umumenyeshamakuru wacu ko abo bagabo bariko barabazwa n'igenderezo ariko kandi ntiyashimye kuvuga byinshi cyangwa se ngo atangaze aho boba baherereye. Ayandi masoko mu Cibitoke avuga yuko kandi hari ibintu byo kwihorahorana abimba ubutare rero baronderwa bakorera bamwe rero mu ndongozi mu bajejwe umutekano canke indongozi z'umugambwe uri ku butegetsi uzwi nka CNDD-FDD. Batunga rero mu gushora izahabu hanze y'igihugu badakurikije ingingo n'imwe y'ibanki nkuru, ubushikiranganji bujejwe ubutare n'agateka kazina muntu canke ngo bubahirize n'amategeko agenga ibyo kugurisha ubwo butare. Ibyo bikaba ari byo rero byashavuje Burundi ndetse n'urundi ruhande rw'umugambwe uri ku butegetsi rutaronse ku mutake cyangwa se kubivanwa muri ibyo birombe. Bizoza rero buramatari w'intara ya Cibitoke yemeza yuko abo bantu bimba ibirombe by'ubutare mu kinyegero bashobora guhanwa nk'abakora ibyaha byo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Igihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda kibasirwa n'ibibazo bigiye bitandukanye, aho gushika none nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye rero yaramaze iminsi agerageza kuba yohangana n'ibibazo bigiye bitandukanye, cyane ibibazo bigendanye n'umutekano w'igihugu ndetse n'ubutunzi. Mu gihe iki gihugu cy'u Burundi rero by'umwihariko gishirwa ku mwanya wa kabiri mu bihugu byoba bikenye ku isi, ndetse abatari bakeya bakomeza kugenda bashimangira ndetse banagaragaza neza yuko uko byogenda kose bigoye yuko iki gihugu cotera imbere mu gihe gikomeje kugenda kiyoborwa n'umugore, dore yuko batemeza yuko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ari warongoye iki gihugu, ahubwo bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ndetse banashimangira yuko nyine uyu mugabo ari we ukomeza kugenda azana ibibazo bikomeye cyane. Ariko kandi gushika none abanyagihugu bamwe na bamwe bariyamiriza ko bakomeje kugenda bakorerwa ubwicanyi bukomeye cyane, aho imbonerakure noneho muri iyi minsi zikomeje kugenda zirakora amanyanga menshi cyane, ubusuma ndetse n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Gushika none rero by'umwihariko turakomeza kugenda turabakurikiranira byinshi bikomeje kugenda bigaragara, ariko kandi reka nanakubwire byinshi bigiye bitandukanye ku ngwano zongeye kugaragara hagati y'abasirikare baba baturutse nga mu gihugu cy'u Burundi basanzwe banafatanya na coalition nini cyane y'ingabo zibarizwa nga muri Kongo, bongeye gusakirana cyangwa gutana mu mutwe n'umuhari wa M23. Umuhari wa M23 rero wongeye kumvana imitsi ku rugamba rukaze cyane n'ihuriro ry'ingabo za RDC ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni ku mugoroba w'ejo haheze rero hari ku itariki ya 20 ukwezi k'umunani mwaka 2024. Urugamba rwongeye kubura rero hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ni muri teritwari ya Rubero. Aha akaba rero ari mu burasirazuba bw'icyo gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Amakuru ava muri ibyo bice rero aravuga yuko iyi ntambara ko yabereye ahitwa Katwa ni muri teritwari ya Rubero, ndetse kandi indi migwano ikaba yarabereye mu nkengero zo muri ako gace ku muhanda wa Kirumba Kikovu Kamandi ndetse no hafi y'ibyo bice.
ni ingwano rero zongeye gutuma abanyagihugu benshi bongera guhunga bavuga yuko rero hari harimo humvikana intwaro ziremereye cyane ibisasu biremereye cyane ndetse binavuga yuko ya ndege y'intambara ya Sukhoi 25 yongeye kugaragara muri ico cirere aho yari itanguye kurasa ariko kandi ngabagwanyi ba M23 babasha kuba boyicanaho umuriro ibasha guhita yongera irahunga kuko rero bisobanurwa nuko iyo mirwano yari irimo iba inyuma yuko rero abagwanyi ba FPP bazwi ko gukorana byafi n'igisirikare ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bari bamaze kugaba ibitero bikomeye cyane ku birindiro bya M23 bivugwa yuko rero ibitero bya kabiri byongeye kuza birimo abasirikare bakomeye cyane ndetse benshi cyane. Ibi byanemejwe n'uruhande rwa M23 kandi aho runavuga yuko ingabo za FARDC, FDLR, ingabo z'u Burundi ndetse n'abazarendo babanje kugaba ibitero bikomeye cyane ahatuwe n'abaturage ndetse no mu birindiro byabo ndetse kandi uyu muhari wa M23 unavuga yuko ibyo bitero byakozwe n'uruhande rw'ingabo za leta ya Kinshasa byangije byinshi cyane harimo ko byahitanye abaturage ndetse byanagize n'ibikorwa remezo byo muri utwo duce byangiza ku buryo bukomeye cyane gusa byarangiye uyu mari wa M23 usubije ibyo bitero mu nyuma kandi ikaba igikomeje n'ubundi kugenzura ibice yagenzuraga mbere yuko ibyo bitero bibasha kuba byogaruka. Izi ngwano kandi zibaye mu gihe hari haheze iminsi irenga 4 nta havuzwe ingwano bitandukanye na mbere yuko rero mu ntanguro za kiriya cyumweru giheze havuzwe intambara ikaze cyane mu bice bya groupement y'Abinza muri Bashari ya Mokoto ariko nubwo rero ingwano ikomeje kuba impande zihanganye ziri mu gahenge kasabwe n'ibiganiro biheruka guhuza u Rwanda ndetse na RDC mu gihugu ca Angola nkuko byokomeje kugenda bigaragara ndetse ku munsi w'ejo rero by'umwihariko abategetsi intumwa z'u Rwanda ndetse n'iza Kongo bongeye guhira u Rwanda mu gihugu ca Angola aho turi kubandanya kubegeranyiriza nyine ibyavugiwe ndetse n'ibyabereye muri iyo nama turaza kubibashikiriza mu makuru yacu ari imbere. Mu gutangura aya makuru kandi nababwiye yuko umusirikare wa leta ya Kinshasa n'ubundi wa Kinshasa ufise ipeti rya Lieutenant General yakoze ibigayitse byanatumye rero hakogwa igisa n'imyerekano nkuko amakuru akomeza kugenda dusumira. Umusirikare wa leta ya Kinshasa hafise ipeti rya Lieutenant General yakoze ibintu bigayitse byateye abantu benshi umujinya. Lieutenant General Claude Kifka rero komanda wa base ya Kamina mucahoze yitwa Katanga niwe rero wakubitaguye umu avocate amusiga intere rero nyuma yuko rero uyu musirikare yari yasinze. Amakuru rero akomeza kugenda hadusumira ndetse anagaragaza ibyobaye. Uyu General Kifka yamaze gusabirwa yuko rero yotangura kuburanishwa vuba na bwangu nyuma yuko rero bamwe mu bavoka n'abandi bagiye batandukanye bakomeje kugenda batanga ubutumwa kuri Minisitiri w'Ubutabera nga muri Kongo Constantin Mutamba bamusaba yuko yotanga ubutabera kuri kano karengane kaje kugenda gakorerwa. Ahagana mu masaha rero yo ku gicamunsi cyo ku cyumweru hari ku itariki 18 Myandagaro umwaka 2024 General Kifka yanyoye inzoga aho zasize yasinze bikomeye cyane ndetse zinatuma ubwo yahuraga n'umugabo usanzwe akora akazi kubwa avocate muri ibi bice rero byo muri Kamina amuteza abasirikare biwe bamuha ibiti ari nako bamuteraguraga imigeri kugeza abaye indembe nkuko bigaragara muri video iri kwiranyaruka ku mbuga ngurukana bumenyi. Mu nyuma uyu mwavocate yaje kujanwa rero mu bitaro biherereye muri ivyo bice kugira ngo abashe kuba yo kwitabwaho n'abajejwe amagara y'abantu. Mu butumwa bw'amashusho rero bwagiye hanze bugaragaza Lieutenant General Kifka ubwe rero arimo guteragura ingumi n'imigeri uriya mwavocate ndetse kugeza n'ubwo rero yatse abasirikare be biyo imbunda atangira kurasagura amasasu mu kirere hejuru. Aya mashusho kandi anagaragaza uyu mwavocate arimo gukubagurwa hasi mu muhanda ari nako rero agenda avuza induru amusaba imbabazi. Ibi byatumye abavocate rero bo muri ivyo bice mu gitondo cyo kuwa mbere hari ku itariki 19 ukwezi k'umunani umwaka wa 2024 bazindukira ku biro bya Lieutenant General Kifka biherereye muri aka gace ka Kamina. Gusa nta byinshi rero uru rugaga rw'abavocate nyine bavuze usibye ko basabye uyu musirikare kuvuza mugenzi wabo ndetse kandi banasaba ubutabera ko bwo kurikirana uyu Lieutenant General Kifka. Aka gace ka Kamina rero ni kamwe
mu duce tugize intara ya Hauta Lomami mu cahoze kitwa Katanga kwaba Moise Katumbi. Nubwo rero iki gikorwa kigayitse cakozwe n'uyu musirikare uri ku rwego rukomeye cane, ariko abasirikare ba leta ya Kinshasa bakunze guhohotera rero abaturage b'iki gihugu kandi bakabikora nk'umuco wabo atakintu na kimwe bibatwaye. Icakora rero abantu benshi bategereje kureba icyo Constantin Mutamba aza kugerageza kuba yokora, akaba ari minisitiri w'ubutabera ngaha mu gihugu ca Kongo. Ndabashimiye mwese kuko mubana natwe mu biganiro byacu tubandanya kubategura ndetse no kubashikirizaho hano kuri Mudomonesha kure yacu nayo yanyu ya Burundi News TV. Ari ubwa mbere ubanye natwe cyangwa ukurikira ibiganiro byacu, byonda handitse sabone kugira ngo turaronka amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshe cyane. Mukomeze kugira ibihe byiza rero, ndabashimiye kandi Uwiteka akomeze kubahezagira.